za nyigisho z'uburongozi bwiza zitunganwa n'ishirahamwe ICM ku mwaka utashe zagarutse. Barongozi b'amashirahamwe aya leta canke y'abikorera utwabo, yemwe badandaza abigisha canke abanyeshuri bo mu makaminuza, bantu bose mufise ico mu burongoye canke mwitegurira kurongora abandi, murahawe ikaze kwiyandikisha muri urwo ruganda rudasanzwe. Izo nyigisho zizobera mu gisagara ca Bujumbura ku cicaro c'ishengero ry'Urutare Église du Rocher, ni ku maganekerezo ya 24 na 25 uku kwezi. Urwo ruganda rudasanzwe rwatanguriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rukaberamwo inyigisho z'uburongozi bwiza. Erega abarongozi bose beza barafise ico basangiye, ntibahagarika kwiga. Kaze mukurikirana inyigisho z'abigisha mpuzamakungu b'Abarundi ndetse n'abanyamahanga. Mushaka kwiyandikisha? Biriko bibera ku cicaro gikuru c'ishengero ry'Urutare Église du Rocher riri mu Buyenzi kw'ibarabara ryitiriwe Rocher. Urashobora kandi guhamagara canke ukandika ubutumwa bugufi ukoresheje umuhora wa WhatsApp ku nimero 79 461 403.